people, what's up guys, bakunzi bamenya nibi media, bakunzi ba Breze journaliste international emblematique all the way from Njizi ku Gasaka downtown to Buja Flavor. Ni kwa kundi hahandi nyene mu kiganiro menya nibi mushikirizwa n'imbonesha kure yanyu menya nibi media. Nkuko mubibona ari imbere ya kamera turi kumwe n'abasore batatu batagase. Ku ruhande rwa hagati ni Olivier Promoter from MENYA NIBI MEDIA, numwe mu bamenyesha makuru babikora cyane bigashimwa ngaha kuri iki kinyamakuru cyanyu ca MENYA NIBI MEDIA, haba mu buryo bwo kwandika canke mu buryo bwo gufata amasanamu, haba no mu buryo bwo gukoresha ibiganiro donc ku interviewer canke ibiganiro vy'imbona nkubone. Hama akaba ari kumwe n'abandi basani babiri ya hamare Olivier Promoter. Dushaka kubanze widondole rero hama wongera uhikaze abo ba artiste muri kumwe. Yes, bakunzi bamenya nibi media nkuko umushikizwe na Breze journaliste umutumwa turi batatu turi kumwe na Olivier Promoter nkuko yabivuze twarose batumire abandi ba star babiri nkuko mubibona bicaye imbaga zanje tukaba rero tubaha ikaze ubwami bwa MENYA NIBI media sinzi ko nabo bose kwigombera kubera abacari bashasha muri uwo mwuga wacu kumenyesha umuziki. Twashaka rero idombo kugira twibwiye kugira n'abasanzwe kwitana MENYA NIBI nabo bamenye abo twakiriye kuri uwo munsi. Ya duhere ku ruhande rw'ibubamfu canke rw'iburyo canke uri dowe abanze introducing ya so jewe nitwa Vumbi Kumbizi amazina y'abastar aragwira. Vumbi Kumbizi ya akunda babanisha safi. Vumbi Kumbizi ku rundi ruhande turabona OG1B bya bintu bya bya bintu byakomeye mbe Olivier wowe nta title office ko nubize abahungu nabo babikomeje abahungu n'umenga baje barisibye umunsi ndabona umenga bakora mwakazi ya Olivier ikiganiro ni gwawe murashobora kuyaga n'aba artiste bacu buno munsi. Yes murakoze cyane. Hama Vumbi Kumbizi biravuga ko mengo cyari mushasha muri muziki. Ndashaka kubaza gatonya umuziki wa winjiye mu kuva ryari? 2017. Niona tangura kwinjira studio nayo kuririmba navyimvamo kuva na kera ariko kubera ukubura uburyo nyene gerageza nandika imistari ariko ntaho byaje kandi ntaho byava kubera ubaho byava mu mutwe ariko ntaho byaje ariko rero narapambanye naronka amafaranga ndabona kuja muri studio ndabona tireka nanje ngaragaza impano no munsi wa mbere atangura gukora indirimbo bita wabo. Iyo ndirimbo nari ikoranye n'umuririmbyi yitwa injira nanje nterekana kare mu maboko nimero yo korabo nashiye ntangura kuvuga ati umurimo we wanje. Yes tukiri ngaho nyene woduha akapera k'indirimbo kubera basanzwe batayizi nabo bakayumva. Koroka akapera akantu gatunya gusa. Waho ngaho urukundo rw'ubu ni danje uticuze warayi ni danger. Waho urukundo rw'ubu ni danje uticuze warayi ni danger. Wamana wawe yipanze muje kuginoti mpakiheze agukunda akubonye kuko akunda ibyo muhanye akubwira ngo aragukunda bikumuhuriye ku muhanda ukacutangira gucira inkonda akanoto gasi ya ariko ni yakera to iyo ndirimbo ni yakera irancanze hama ngo shikuno mwanya nino saha ufise indirimbo zingahe? Je mfise indirimbo zitanu. Eregura biriye muri ubu urumva ko ari yakera iyo ndirimbo ariyo natanguriye ko nakibuze itancana. Wavuze ko watanguye mu 2017 c'est-à-dire ko butuvugana maze hafi imyaka ishika nk'umunani mu mwuga ya hama muri izo ndirimbo harimo izifise amasanamu yakavyaje kuvuga jewe baranyivye YouTube barayinyibigeze ku bantu amajana 8 mu nyuma rero nja kuguruza urundi rubuga iyo ndirimbo kuko ari ya kera nabyo amasanamu yayo navuga ati reka njane nibihe ngezemo indirimbo nshasha nasohoye
ndayisohora n'amasanamu niyo naciye shirako ndica ndayihoza ndayishirako audio namwe murabizi ibintu byo gutangura umuyaga usanga nyine haba hari ibintu nyene izo ndirimbo za umuntu azikeneye ashobora kuzitora so ugiye kuri YouTube ukandika Vumbi Kumbizi urambona tu mwana w'umuramvyi wabo w'abantu ikiganda wabo w'Imana wakuze majahe neza na neza abantu bita muri zone shomba abantu bita kukinzi ku Kirinzi urahaje kandi ari muhira hariya niho twururukiye tugiye kuraba kubami kumbadida ya aho nyene rero Vumbi Kumbizi uno munsi ibujumbura inyuma y'umuziki usanzwe ukora ibiki so jewe genda dandaza usanzwe ukora akazi ko kudandaza genda dandaza aho nyene tusanzwe tukiri ngaho Vumbi Kumbizi uno munsi urafise indirimbo twavyumvise zitari ziki mwizo ndirimbo harimo collabo zingahe indirimbo ziwe nyene ni zingahe so jewe harimo collabo zibiri iyo oya mbere twakoranye n'uwo mutipe yitwa Easy Breeze niyo yindi twakoranye ni OG1 ya izindi zose niwe gusa izindi zose ni je usanzwe ukora umudeho wa uwo tu melody zose je ndazishobora shaka rudukubitire freestyle za hip hop hamwe nko guha beat y'inyamerika wikorokako ya kuva kera nakoze umutima wanje tuje ariko uwo mutima sigo je nakuranye kuko nahuye n'ibisanga byinshi bujamani nawo wa modemo nkurira kajakari nkumiza ukonde niko wansanze niwe wumpanze niyo nzu mpanze ivyo ubona amajobera ibibi n'umunezero mbona bitavana ko tugwana n'ibibazo kugira tubivemwo cyasanga bisi niba bitunga bihombye akubona watagwana ya aho nyene ngo bamwitwa Vumbi Kumbizi ya kurundi ruhande rero murashobora kubandanya Olivier na mbe akazina kako gusara bavuze ko bakutwa gute OG1B yes hama wewe nawe tukiri ngaho nyene umugabo wo kuririmba wo bindi kuva ryari nawe njemo basi umugabo ko nawe njemo 2020 gusa sinashoboye kuronka ubushobozi bwo kuja muri studio ngo bomboze indirimbo kubera uburyo buke nari ifise turazi yuko muri umuziki wacu kabiri gatanu indwi ko biba bisanzwe bigoye gusa indirimbo zozo zirahari kuko birahari indirimbo yari ni kabisa indirimbo ni washobora kuduha yitwa gute ku rugo rwawe kandi yari gwawe nyene niyo kuramba twakoranye nawe iri kuri YouTube uca kuri YouTube yuwawe aho duha kapera gatonya tukumviza kugira ngo nari kwa dukurikirana bumvize yuko tuba dufise abana bafise impano habo igihugu bari benshi cyane nta kibazo sasa twinjire rero Oju ya mumomove OG1 number 1 tuje na Vumbi Kumbizi ku story kutoka Kayanza kutoka Muramvya ni kuhatsa makaruche mwanamke mwiza wubi yari kagusuzugura nuko abayabonye ku mufuko wawe hoba jewe ndi kibo sifiti kashi ico ntashoboye ni kunyitabi je sindi bandi je nipfuza gufata n'abasopa abandi je sindi bandi je nipfuza gufata n'abasopa abandi na history yubiri guhwa ntushikuto hinge ndakubarize Ujya niyari kwawe Ujya niyari kwawe Narizi kwa nkunda Kumba fisa abandi bamukunda Yaranyiyama ariko nanje sinabimenya uzura ukundi carico ciya nyifatira rungiza gapfuvyi mu rukundo ubu ndi kumwe n'uwunyemera sinarizi ko wasubira kunkenera yes nkuko mubibona rero murabona yuko tuba dufise abaririmbyi ngaha bafise impano zigiye zitandukanye hama ndabaza nta management mufise umuntu wese akora ku giti ciwe cyangwa usanzwe muri umuga jewe mwaka kanya ndafise umuntu ashiramo uburyo bukeya mwaka kanya natangura umuziki nyene twatangura
ni kuvuga hari umuntu akuri inyuma yego yashiramo imitaha mu bikorwa bikurikira mu minsi rero tukwitegera ko ushobora kuhaturira hagaje kabisa mu kwa gatandatu ndafite indirimbo shasha ni kuvuga rero abakunzi bari bakwitega kabisa hama ndakubaza gato ni uwuhe muririmbyi wa mbere ukunda ngaha mu gihugu cyacu Burundi umuririmbyi wa mbere ni wewe nyene agusoma abaririmbyi tuba dufise ngaha mu gihugu haba harimo umuririmbyi basaririmba nk'indirimbo ukavuga ati indirimbo z'umuririmbyi je nakuze numva basi umuririmbyi nyene nkunda gukurikirana nyene basi nkunda nyene ndakunda diwani kubera Musa mungana urasa farangana cyangwa ni kubera avuka mu kayanzu wanyu ndakunda indirimbo ziwe kandi hariho n'ibyo nshaka kumwigira ko kandi aho nyene tukiri ngaho wowe wavuze yuko watanguye 2020 umuziki imyaka 5 iraheze uri mu muziki mugufise indirimbo imwe none nk'ivyo wewe uravyakira gute canke umuziki we ntushaka kuwinjiramo ngo ukore nk'akazi kuko urumva yuko ari uruhombo gukora imyaka 5 mu gukora indirimbo imwe naho ne collabo wewe nka wewe uko ku giti ciwawe utegekanya gute ko kwinjira muri game canke uzoza urakora amakorabo nkabo ubu wagiye gukurikira indirimbo nyene za jeje nyene nyinshi usanzwe ufise YouTube channel yawe yitwa gute ugukenera nshobora kugutora gute G1B nyene ugiye kuri YouTube kandi kugucyo ntora kabisa OG1B hoba hariko igikorwa na kimwe iyo nyene yo collab niyo mwaka kanyiriko iri kuri YouTube channel yawe Olivier murashobora kubandanya okay hamaraka ndakiriye kuri onye Vumbi Kumbizi yasuritse buye ndabona ibintu biseriye jewe nta byinshi birenze hama ndakubaza rero sasa turetse uwo muririmbyi mwakoranye korabo wo kumusaga nuhe muririmbyi ngaha mu gihugu cyacu ubona mukoranye korabo ko wo byishimira n'indirimbo yawe iba hit sana ukuvuga je mu bisanzwe aho je ikukwene no shora gushikiriza ico kibazo muri abantu bose ndibaza bari kuri hit turabona abantu bakubita ibintu bigasohoka abantu baje hanze no kuvuga bajya dukoranya tuvyo abari kuri hit ni benshi gusa ntangorane bajya nyene bana bari kuri hit bajya je twashaka gukorana kandi wari wese uri gukorana n'ibikaba hit yuna ushimwa natari kuri hit yatwokorana Okay, yes, kuva 2017 winjiye mu mwuga w'umuziki kugeza muri mwaka wa 2025 nihe nyungu maze kubona mu muziki wawe ubona urugendo rwifashe gute urugendo rumeze neza cyane kubera jewe maze kuja mu mashati atandukanye murambya hanze jewe murambya hari ubari n'ubururu siko amashuri ndagenda nkakubita hose mu bwiza ndagenda nkakubita ubare ndatumirwa nkagenda nkifatanya hamwe n'abandi tukaririmba namba arayo makenyi ntatahana so je ndabona yuko ufise kazoza keza imbere yawe bo hama mu muziki wawe ukora abantu bagenda gucintira bakubwira yuko umuziki atabintu birabona ko muri umuziki wa 2-5 ngaha ayo wacu usanga naho uri kurakora ibikorwa byawe nyuma haza abantu ngo bakuca intege bagatumiriza bitagenda neza we ntacyo babikubwiye ariko abo bantu banci intege ni bake kuba nyipurize terambere kandi izina muntu wese aramutsambarira ati peti yangu kuwa kambarira ku bintu bitanezera ahubwo bituma nanje shangyo bituma ahubwo abanshituye bampaye ingufu zo kuvuduka kubakunzi bawe none bitegeye ikindi gikorwa ryari ko mbambona umenga basa n'abakumbuye iki igikorwa cyawe cyane bose baragikumbuye okay tuvyitse n'igari rero jewe ndababwiza ukuri ntababeshi ko hari abantu benshi bavuga ewana ibikorwa bise ni byinshi mugabo batabishira ku mugaragaro ngo stoke ni bagatwicira mu majambo nyine ngo tukarindira yuko ikintu kija ku wese niko ndabahenda mukwindwi cyangwa kwa gatandatu jaze kuvugisha ukuri kuko hari abandi bavuga ngo umuntu wiza nguko usanga ko sinameza atanu ariko jewe mukwindwi cyangwa ku munani bitegeko kandi ciza cyane bo uriteguye ko icyo gikorwa kizosoka n'amasanamu canke kizosoka ari audio yo je sishobora sinzopfa subira ukora indirimbo yitari kumwe n'amasanamu uburyo we coco
mukure no mu mutwe ni ukuvuga mukazokumva sohoye n'amasanamu kuvuga we ndumva amaje makora akazi bugira ufise watawa yes hama we nawe tukiringa nyine gatoya muri iyo myaka 5 umaze umuziki uho nigo wawe ubona umuziki wawe ufise uzo gushikana canke urabona umenga aho gutera ujimbira kusubira inyuma je muri make kuko ndabibona je ndabona yuko harimo kazoza kabisa kazoza niyo mpamvu ubu nyene ngiye gutangura gushiramo ingufu kubera icari gitumye narahwamye nerekana impano ufise carahagaritse turazi yuko intango ibigoye hama muri kariyeri yawe y'umuziki nta abantu babaza inyuma yawe baguca intege bavuga yuko ibintu urimo atashobora kukwinjiriza bobo ntibobura urabizi nawe mwino si kwera bobo ntibobura hariho nafiza arababo yeswe bobo ntibobura hariho nyene baza nyene baguca intege nyene akavuga ati we abuhagarika ivyo bintu sivyo nanje kubera mbanzi nyene ico ndimwo ngashobora kumpagarika kubera nta wowe ntivyigira biguca intege ya aho nyene tukiri ngaho umuntu wese iyo agira aje mu kintu agifata nka project nk'umuntu agira yorora inkoko arashobora kuvuga ati je norora inkoko ku mpamvu zinizi objectif ni iyi mission ni iyi kandi ico ntegezwa gushika ko ni iki wewe nk'ubu waje mu muziki kumva nyabaki jewe naje mu muziki kubera nyene ndi umwana nakuze nyene nkunda kuririmba ebana nyene nkavuga ati je kweri nanje ndifuza kumera nk'uriya muririmbyi nyene nkuko nababwiye nyene nkuko nyene nababwiye hari umuririmbyi ndiko ndigira ko muri misi kubera mbona aza bikora neza hari impamvu niyo nyene yo gutuma nyene nkora cyane erega ikibazo ntiwacishuye neza nshaka umbwire waje mu muziki ushaka iki ufise objectif yo gushika kuki nshaka gushika ku iterambere rimeze gute erega amaterambere aratandukanye iterambere nyene kuko umworozi afise iterambere ashikako umuririmbyi afise irinda ashikako umudandaza afise irinda ashikako wewe iryo terambere ushaka gushikako uciye mu muziki niri ndashaka kwamamara icambere nyene nk'abaje abandi baririmbyi icakabiri ndashaka nyene donke n'amafaranga nyene kwandika ku kazi sinokora ntaronka amafaranga ya aho nyene nacisho reko nanje basico kibazo lindira manzu lindira wewe vyawe turabigarukako aho nyene tukiri ngaho wowe nk'ubu umuririmbyi wowe ubona nk'ubu aguhaye korabo n'amahera wo yamuheka ku maririmbyi y'abarundi ni bande no yahekako abaririmbyi ni benshi kabisa mvuga nka babiri wizeye kuko tujumba shori wayihuniye ninde nani hariho Satubi ndi muri oya nuyo wenyine abandi kubera iki none abandi nyene nta mpamvu ihari gusa none ko wambujije kuvuga benshi oya nta cerega iyo ucaguye kimwe muri byinshi kimwe muri byinshi ufise impamvu wacaguye ubumwe ni kumva nyabaki muri make mbanza kuraba umuntu ari kuri hiti arenza abandi donc Satubi we kubgawe ni warenza abandi mimi ndakunda kweri yuko ari kuri hiti aho nyene tukiri ngaho wowe umukobwa wifuza nko gukoresha muri video yiwawe bameze gute umukobwa nifuza gukoresha umukobwa nyene ari taye nyene atavyibusha cyane umukobwa nyene ari hagati na hagati mwiza nyene urabizi ko inzobe canke yirabura inzobe apana nyinshi cyane ari hagati na hagati muri byose ameze nkuko kuri wawe usangira kumaje makendo kundo bafise ibidire jewe inyashi si byahatari kabisa ya indirimbo mwakoranye na Vumbi Kumbizi izo zifise amasanamu cyane yarasohotse amasanamu amaze ku kwezi sawa we nawe indirimbo yiwawe wenyene tuyitege ryari mu kwa gatandatu izozanana n'amasanamu kabisa indirimbo waragiye kuyikora cyangwa nturayiyumvira
indirimbo yo narahejeje kuyiyumvira akapera sigaje nyene n'agasimbo gafundikiye yo bakamenye rindira tubanze tuvugane akapera oya nayi kompoje hasigaye nyene ko nturayumvira melody yiririmba mudonga indirimbo barahejeje cyane ndacayitegura basi ndayikosora neza sawa wewe ushoboye kuririmba imidihi ngahe jewe cyo kuririmba hip hop flow zikeya za hip hop twende muririmbyi ntiyumvira uhitucana aho nyene wumvise beat naija ucucana kwanza hoya muri basi mutamu wewe wazohavura bagutwenga ntiwitwara nk'umustar muri show mani tuko mu show anza sasa I love Shelly wangu forever I love Shelly ya aho nyene boss tukiri ngaho iyo si hip hop ariko ni R&B uriko rajya ishaka ama flow ya hip hop flow za hip hop ya mumomove ya ojiwana Jafika ni number 1 ni number 1 ni namba moja banyita ojiwana umuhungu wa papa bakanyita ojiwana umuhungu wa minani nkabangira umunani nyegera shushu be mfumbatyo ne ushuhe musi wa mbere nkikubona nanzi nukama yaje kwisi naho umuntu nk'abandi gusa afite ubwiza umukobwa mwiza nkawe naramubuze kwisi ugiye umenguraje utevye naho bikanka narakubuze kwisi ugiye umenguraje utevye naho bikanka twahuye muri byinshi mpakabarashi kila siku mekura kamuchere na ugali me siwezi ya aho nyene tukiri ngaho la majorité y'indirimbo mwagiye muraririmba numvise umenga ni indirimbo ziririmbira abakobwa nk'ubu nka president gutumiye ndakeneye rencontre na wewe ubwo nk'indirimbo yo motiva president umuririmbira ni iyi motive indirimbo kwanza indirimbo irimo nyene ibintu by'igihugu kubita rero nyimba ari ivuga iterambere uburimyi bworozi erega mu ba artiste hari ikintu kimwe namamvuga burya hajya umuntu mu manager kugira gufate mu nda hariho ikintu yisunga quality y'indirimbo kwanza kuko nk'ubu impamvu ubona bavani hahise aribo baririmba muri za Union Européenne ibiki aho ivyo bi ONG vyagize intuzenya akabaribo baja kuririmba bibaza ngo ni iki nuko abafise indirimbo ashobora kuvuga ati tugwanye mabafatiye ku gitsina tugwanye hohoterwa rikorerwa abakenyezi komsa muga wa masheri ndagukunda urumva ko uzoronka ikiraka muri Union Européenne canke mu ma ONG boss oya sawa aho rero tubanze tugeze ngaho tugaruke kwa Vumbi Vumbi Kumbizi ibibazo ni vya bindi nyene wewe waje mu muziki kumvo nyabaki jewe naje mu muziki nkeneye gukemura ibintu byinshi kuko jewe nkeneye kuririmba indirimbo ntanga message siko nkeneye kuririmba indirimbo mvuga ati wewe nkeneye nawe zo guhindura sawa kandi nkeneye zo kora ikintu gishobora no kumbesha gishobora no kubeshaho umuryango cyane mu gikintu gikomeye cyane tanga message sina muntu wese akumva ati nakayavuze sibyo ibyo nkabikora tu ibintu bizobikwiye yes umujo make umuziki we ufata nk'akazi ahubwo nakaza hariho abo bari mu muziki batabishira ingufu kubera bataramenya icyo umuziki ari nicyo nashatse mbaza mu jambo umuziki kuri wewe ufatanye iki umuziki n'akazi kandi n'akazi n'aba atari menshi hama nawe mu ndirimbo yawe witeguye gusohora twiteguye umukwiye video ameze gute so jewe no kuvuga umudemu mba nkeneye umudemu afise nyasha afise ingidi yego umudemu nyene kuri style yiwe mu kwambara
ni fresh ushobora indirimbo zawe umazikeneza kuri YouTube gusa so ni kuri YouTube gusa kuko nibo bavuga amaze kugira ariko ugiye kuri TikTok ukandika Vumbi Kumbizi bose urambona, ugiye kuri page ya Facebook ukandika Vumbi Kumbizi no yagutoye no kuri YouTube hose. Okay, urubuga rwa YouTube ubona gufasha gute abantu bariko barahurumbira kugukurikirana canke kubera ikiri ntango barashaka bakya cyane? So jewe no kuri kugeza mu iki gihe tugezemo iyo batanye biruvuga kuri urubuga mbafise rubaruteye igombe rubaruryoshe no kuraba muga jewe narangiriye baranyivye urubuga barunyivye rero cansubira azero tubu namwe murazi yuko azero ni ibintu bigoye gusa birumvikana unye ndatwaza ko bawariteguye yuko YouTube yawe atakibazo zasura kugenda nta kibazo tu kuko iri security tu yego yes birumvikana. Okay aho nyene tukiri ngaho Vumbi Kumbizi wavuze kuva mu ntara ya Muramvya. Intara ya Muramvya nimwe mu ntara zifise amateka menshi ku gihugu, menshi cyane yareza abami itwara igihugu imyaka n'iyindi ya aho nyene ndashaka kubita amafroma ke yavuga amasite touristique y'Muramvya hamwe nka mustantera guhamagaye wa commune Kiganda canke buramatari w'intara ya Muramvya aguhamagaye uwo mubwira ati jewe dantu wajuru nzoba ndakuzana indirimbo iheze ivuga ku vyiza vy'intara ya Muramvya. So urabona nk'ubu ico uri kuravuga ndacumva ariko nk'ubu ndabitu banteguje novuga nko mu muso indirimbo no banayimaze erega baririmbyi ni nk'abafilozofi hajya umuntu aguhateme gusa nk'ubu ndakubwiye ati genda uririmbe indirimbo ivuga ku mabi akorerwa ku gitsina bifesi nko mutumira ngangwa rinde kuyumvira vyi sawa ivyo naje no bikora kuko ariko harimo amakosa erega nivyo nyene harimo amakosa usanga turimo fata nko baguhaye beat barabatumiye muri abastari batatu canke bane babaraperi mugira mucane ahanyene nta flow wo kuyumvirira ngahanyene nico renda kubwira baguhaye temereye nk'ubu twe twatumiye abaririmbyi muri studio turamubwiye ati ririmba ufatiye ku vyo ubona ngaha none wowe uvuga ngo ndindira nzobanza kuja kuyumvira nzobikuzanira oya baguha beat emne ku bitaro ufatiye ku vyo ubona ngaha ukavuga niko muri studio za MENYA NIBI MEDIA naona vitenge pale like that fatale na nko umustani yakubwiye ati genda unshishije ko rero ko naguhaye umubonano mubiri wanje wo chumu tawa ya umurataji wacu ndagikunda kuko kuva kera niyo je navukiye iyo nataye n'uruzogi burya mani ndakubwiza ukuri burya zizopfa ndayihemukiye je Vumbi Kumbizi itwa Kumbizi kubera iwacu bahita Kumbizi bega nawe wo buhazi ya bahita nde Kumbizi ya ya Vumbi Kumbizi vyo rivyo tuba dukeneye abaririmbyi nka filozofi tumukubita amafroma keya mugo umuntu akumva neza ko gusa twanka gushiramo amakosa nayo ngaha ndirimbye amakosa muri rap aremewemo ikiza nuko iba ari mind high direction of the mind uba wiyumviriye oya jivyo no bishobora kwera nuko rero Vumbi Kumbizi dusa n'abari ku musozo w'ikiganiro indirimbo yawe weruka gukorana n'uwo muririmbyi mugenzi wawe uno munsi umusaruro iri kiratanga ubona gute? Umusaruro munini cyane kubera kandi munazi yuko ibintu intango nono hiragoye murabizi ukuvuga wari hagitangura kugura urubuga ndamufasha kugira abantu bayirabi babeshi kugira igire umuvuduko ku maradiyo tugafashanya kuko jewe iyo dukoranye n'umuntu sishobora kuvuga ngo naka ukubera ari we ngo yayishize ko nuko wapi namba ari ku radio nagerageza nkavuga ati naka raba imbere nyuma tuvuga simvuga ngo nuko itari iwanje ngo cyangwa kuko je umutima mwiza ndawufise tu umutima mwiza ndawufise ya aho nyene tukiri ngaho wowe nk'umu artiste aririmba urabona yuko imiziki uririmba izoterera gute muri vision 2040-2060? So kubera ibintu je ndiko ndaririmba bijana niyo tuja nk'indirimbo we muzufise uvuga ati turabona yuko izogira ikimara mu iterambere mwimumbona kazoza yashitswe imbere n'umukuru w'igihugu ni nk'iyi
so burya hajya baravuga ati dukundane siko ya kuko nubwo ushobora kugira mariage kugira mariage n'umukobwa mutabyumva kimwe manura maramara imbere y'abantu ni naba ndiko ndirimba baby nkundu uko ndi izara tuzosazana baby nkundu uko ndiye sinakubesha ngo ndumukire nyiragahuzu keza kukubwira unyemere ndabizi wahuye na benshi baguhonga byinshi mbuza amahera ariko mfize umutima wanje ushaka wewe ubukene n'ingwarikira kuya amaboko mu muzi wawe kweli urumva nk'iyo irimo message nyinshi we ntiwabyumvise nabyumvise no kuvuga rero nimuzokumva ngo umuntu ayimvye indirimbo y'urukundo ngo tukumye mu z'inkunda je ndashobora kuba nafatiye hajya nyene ariko hakaba ari hazotuma ujya naka ahinduka kubera igikorwa cyaje kubera niwe bawumva kiriya ntariko ndagikora ngo ndirimbe y'igihugu nayo nyene izoshikirwa nayo mbe eske ivyo ondiko ndaririmba byose reka tubanze tubikore ku buryo rohinzira kugira boronka inzira imeze sinumva uko nivuga to muga ariko namwe nibyo kugira basi bahinduke ya aho nyene Vumbi Kumbizi turi ku musozo w'ikiganiro twashaka uvuge nk'akamo wotera abantu bakurikirana ibikorwa byawe abantu bakunda ibikorwa byawe muri rusange so jewe nta melody na zimwe ntishoboye gukora kimwe gusa iyo umuntu ariko arumviriza indirimbo niyumviriza message kandi ndabarira n'abandi baririmbye bagerageze bakoreshe message ureke kuririmba ikintu na papa wawe ari mu nzu ari kumwe n'abana yumvise uruntu acazimye akavuga ati reka basi niyo aba ari umwana w'iwacu reka nze kucumviriza nimucumba atamuntu turi kumwe apana kurimba ngo nyashi gerageza ko kantu erega ibyo urashobora kubiririmba ariko koresha imvugo mbabarira amato kuko we je ninayiririmba wewe ni wajya wumva bavuga ati Vumbi Kumbizi kijya cyashatse gukora yego mugu mwa yumva umudiha kaca kuma yikubitira umuziki ahari hose yamuma yikubitira avuga ati je ndirimbo ya Vumbi Kumbizi mukaza wumva umudiha ariko Vumbi Kumbizi mukaza wumva Vumbi Kumbizi ryavuye mu bibazo papa Vumbi je no kuri umuntu yirirwa ku rufuni umuntu yirirwa ku muruho urwa ku muruho nirirwa ku muruho kora umuziki mugene kandi rero imbere ko kazoza kari umuziki wawe kandi bavyumva niyo suka mu ndaranzirana umuziki nyene tera imbere mwene data Messi sana nakubara courage kandi tuzogutera intege safi tukiri ngaho nyene tubandanye no kwa mugenzi wacu we naho nk'akajambo kagasuni karugi cyangwa kanyuma wosaba nako wobwira abakunzi b'umuziki wawe nakahe nabasaba jakajamo nabasaba kanyuma ni kubakurikira ni kunkurikirana ya jakajambo nobasaba nyene abafanzi bacu banje ni kunkurikirana nyene ibikorwa byanje kubera ibiri imbere ni byinshi kabisa akajambo kagasuni karugi akajambo kanyuma basi kugira dukrotira ikiganiro yes basi majo makaba bashatse kuvuga ati akajambo kamwe wobwira nk'abakunzi bawe muziki wawe kugira ngo bakurya urubuga rwawe kubone icyo no basaba abafana banje nuko nyine boja ku YouTube bakandika OG1B ucubona ibikorwa byanje bigiye kuza ari byinshi kabisa ya aho nyene tubandanije kwa Vumbi Kumbizi nawe wewe misi yose wa muri fit ya umunezero uteye ubwoba je ndiko mvuga ibintu by'umuziki niyo ntambwe yawe komera kumubanga mutamba ndawukunda sana umuziki je nico gituma wangu umuziki kugira duhuze uvuga umuntu yako umuziki imbere bari umwaso wawe oyaho tuyaga make tu ya
Vumbi Kumbizi akajambo kagasunika rugi wobwira abariko barakurikirana kino kiganiro n'abakunzi bamenya n'ibi media n'abakunzi b'umuziki wa muri rusange. So jewe ndakeneye umuntu wese yoba tanzi canke anzi ni wabunzi gira mugenza wati hari wundi murimvyi twa Vumbi Kumbizi arabica bigacika mva mu ntara ya Muramvya ubusanzwe ndi ngaha muri Buja niyo ndiko ndapambanye. So ugiye kuri YouTube ukandika Vumbi Kumbizi urambona, ugiye kuri TikTok page yanje hose urambona hose tu. Ukuvuga rero jewe nkeneye mugende kuri YouTube manike Vumbi Kumbizi munteze imbere mugire sabone jamais ntimuvyibagire tu, hanyuma mubandanye mukurikirana ibikorwa byanje kandi nanje nibaze ko ntazoba maramaza zobandanya mpambana tu kandi namwe nzokomenda baryohera. Maisha ni maisha kwa Yes, hama tugarutse kuri umuririmbyi mugenzi wacu. Bakunzi bamenya n'ibi media, bakunzi ba Vumbi Kumbizi, bakunzi b'aba artiste bacu nkuko mubabona bari batatu. Twariko tuyaga ikiganiro ni menya nibi mushikirizwa n'imbonesha kure yanyu menya nibi media, aho mwariko mugishikirizwa na Olivier Promoter featuring cyankwe ari ko presentation na Breze journalist. Ni kwa kundi hahandi mutibagira gukora subscribe ku mbuga zose za Vumbi Kumbizi, mwazumvise Facebook, Instagram, TikTok, YouTube hose ni Vumbi Kumbizi.